entrepôt novuga yuko zabaye tushe zibiri, magazin H6 na magazin H5 hamwe n'indi isanzwe ibika ibidandazwa, obere ahora ibikamwo ivyo iba yafashe canke ivyo iba yimirije kugurisha. Ico dutegekanya gukora nuko icambere dukurikirana ingene ikiyaga Tanganyika cigenza buri munsi. Kiduze turafata ibiharuro, hama kimanutse turafata kandi ibiharuro. Rero benshi bariyumvira yuko bashobora kuzibira amazi mugabo ntibikunda. Twebwe rero puro mu matwovuga yuko ari umushitsi twaronse, tutezwa kubana nawe kandi bikorwa bikabandanya. Nico gituma kuri iyo comportement y'amazi y'ikiyaga Tanganyika nuko duca tugira ko dusaba abadandaza bacisha ibidandazwa ngaha mu kivuko ca Bujumbura, abadeklara hamwe na obere kwiga ingene banyarutsa amadosiye abari en cours kugira ibidandazwa bishitse bica bisohoka.